Mu runani rw'imigambwe yemewe mu Burundi bariyamiriza igitero giheruka gukorerwa abasirikare mu ntara ya Cibitoke. Jean de Dieu Mutabazi umwe mu bagize urwo runani akaba yabishikirije mu itangazo yasomeye abamenyeshamakuru, reka tumwumvirize. Imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi yateye umukono kuri iri tangazo yakiranye umubabaro mwinshi amakuru yo kwizigirwa avuga ko abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda barenze imbibe bakaza gutera Uburundi, aho bateye ikirindiro c'abasirikare b'abarundi cari ku mutumba Twinyoni Imarura komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu Kibira. Hari mw'ijoro ryo kwa 16 rishira rya 17 Munyonyo muri uyu mwaka. Ico gitero cahitanye ubuzima bw'abantu. Imigambwe yateye umukono kuri iri tangazo iribukije ko mwene ivyo bitero vy'igihugu cy'u Rwanda ku bihugu bibanyi bimaze kwimonogoza. Imigambwe yateye umukono kuri iri tangazo yagira imenyeshe abarundi n'amakungu ibi kwirikira: iriyamirije yivuye inyuma ivyo bitero abasirikare b'u Rwanda bakoze ku gihugu cyacu cy'u Burundi gisanzwe gitekanye, na cane muri iki kiringo kiriko kiratunganya amatora y'ibihumbi 2020 mu ntumbero yo gutsimbataza inzira ya demokrasi biciye mu itunganywa ry'amatora atekanye yo mu bihumbi 2020. Irahojeje imiryango yabuze urwego rw'igisirikare na leta y'u Burundi, ikaba kandi yifurije abakomeretse kubandanya baruranirwa ku magara yabo. Ikaba isavye leta y'u Burundi gukora ivyo ishoboye byose kugira ngo u Rwanda ntiruze rusubire kuruvogera canke ngo rubutere nk'uko bimaze kwibonekeza. Ikaba iteye akama abarundi bose kwitegurira umwanya uwo ari we wose gufata mu mugongo inzego z'umutekano niyo zabikenera mu gihe hoba umwansi w'umunyamahanga ateye igihugu cacu c'u Burundi. Isavye kandi leta y'u Burundi gushengeza igihugu cy'u Rwanda imbere y'inzego z'ubutungane z'akarere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC canke zishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika Union Africaine kugira zikore amatohoza atawe yegamiye ziheze zifatire ibihano bikomeye igihugu gisotoranyi c'u Rwanda. Isavye kandi ibihugu bibanyi bimaze kuvogerwa no gutegwa n'u Rwanda arivyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC, Tanzania n'Ubuganda ko vyoja hamwe kugira bifatire ingingo igihugu cy'u Rwanda kugira ngo kivavanure n'iyo ngeso mbi yo gusotorana, kuvogera no gutera ibihugu bibanyi. Irakeje kandi irateye intege umugambi wa leta y'u Burundi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo, ikaba kandi ishimishwa nuko zakiranwe ugweze na cane abanyepolitike bahungutse. Irongeye kandi gutera intege umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni hamwe na leta y'u Burundi kugira babandanye bategura neza amatora adakumira, amatora y'umwidegemvyo kandi abera ku mugaragaro. Mugabo leta isabwe kudakubita urugohe, ibandanye ibungabunga umutekano w'abarundi n'imbibe z'u Burundi. Iragabishije yuko nihasubira kuba ibitero vy'u Rwanda nkibimaze iminsi biba, itosubira kuvyihanganira, ahubwo yoca ifata ingingo zibereye irekurirwa n'amategeko mpuzamakungu. Ubwa nyuma mu kurangiza, imigambwe yateye ikumu kuri iri tangazo iriyemeje kubandanya ishira imbere
ingendo yo gutorera inyishu amatati ya politike biciye mu biganiro n'umwumvikano, ikaba iteye akamo abanyepolitike bose kwama birinda gukoresha igikenye mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Bikaba bigiriwe i Bujumbura kw'igenekerezo rya 21 Munyonyo uyu mwaka. Imigambwe yateye ikumukuru itangazo ikaba ari umugambwe w'Intadebukirwa Radebu waserukiwe na Honorable Jean de Dieu Mutabazi, umugambwe Sawanyafrodebu Nyakuri Iragirya Ndadaye waserukiwe na Nibizi Kefa, umugambwe PMP Abagendera Shaka waserukiwe na Ruzovio Guillaume, umugambwe APD waserukiwe na Banza Witonde Gabriel, umugambwe PRP waserukiwe na Rusenga Mihigo Deo, umugambwe IPD Zigamibanga waserukiwe na Kasim Abdul, umugambwe Florina waserukiwe na Shimirimana Cecile, hamwe n'umugambwe KZFDD waserukiwe na Generose, tutibagiye n'umugambwe Paripe Agakiza waserukiwe na Ngendanganya Kazimira. Murakoze.